cyane abo bakobwa bagenda Saudiya Omani Dubai ivyo bihugu by'abarabu bakora ubumaraya hariya bakora ubumaraya hariya numva ni ibintu bitari vyiza bro ahubwo baze baririnda bino bintu bwa buno busore kanaka buza kuri social media bako baravuga ibintu kanaka nta mukobwa n'umwe uri Saudiya udafise umugabo ntuzonamenya n'ukuntu yaje we ntuzonagera no kuri airport kumutegera wambwabo baze bararaba ama video baze baracisha ku mbuga zabo no munsi ndashobora kuba nkundanye na Easy ejo bwaca Easy tugahebana kaca nkundana na Gundos ko n'urukundo rwa he bro bonjour mwaramutse amahoro hama umve ukungene badutyoza abantu turi mu barabu ari natwe tubafasha bakaduza amacano yabo barumva neza yuko twabujije amahoro batwihanganire cyane ariko abantu benshi kuri anashe bashobora kutwiyumvira bakavuga ati nimutora ga 50,000 kifana ivyo ni ibintu bisanzwe mugato tutarinze kubesha ngo narabonye hariho video yari kirasirikira bro amafoto y'umwana w'umukobwa ari mu bihugu by'abarabu ifoto yifashe video yasabwe n'umukunzi wiwe Yeah, what's up? Ladies, gentlemen, welcome to Anashia 257. It's another day at the blessing. Undi musikandi kufishasha dufise energy. Gose bro. Energy. Gose. Makuru ya. Ewa ndashima Yesu Kristo, ndashima Muhammadi. Alhamdulillah. Ndashima muri rusangi ariko nonge nashimira cyane n'abariko baradukurikirana kuri Anashia ndetse senganse tibumve neza yuko tudatamba twirorera umve neza yuko imisi yose turi ngaha mu bwami bwa Anashia tuba dufise big energy kabisa tuba turi urazi yuri muhira bro yuri muhira uba wumva ufise energy confidence irenze wawe bwite ego ke Mwana niyumvira ati iyi confidence dukorana ego harandi hantu twaba twarigeze kuyikorana kwe sinibaza pe sinibaza ariko nyene biva ku abantu by the way tubitegwa n'abantu bacu badukurikirana badahengeshanya ku biraryoshe ego iyo umuntu akubwiye ngo je natanguye kubakurikirana ku kiganiro ca mbere mwashizeko ngo nari ngize subscribe cyane gose kanumwe ko gatera intege cyane gose uba wumva neza yuko uri bro nici gituma uvuga ati jewe bukeye mu gitondo ati ni lazima ngaruke kugira tube turiyagira na bano bantu bwo biragutera intege biragutera inguvu pe kuko tubashimira aho bari bose dushimire abari mu bihugu bitandukanye badukurikirana icyo tubasaba no gusangiza ibiganiro byacu kugira ngo abantu benshi babandanye babironka cyane gose ariko nimba ubaye wa mbere kubona ibiganiro bya Anashia niteka ridasanzwe tuba twifuza neza yuko uko bucu uko bwije niko tubandanya tugwiza kugira umuryango wagutse kuko hari jambo benshi bakunda kuvuga ngo ba followers gushika ino sasi nibaze yuko ari ba followers ahubwo muvuga neza yuko ni famille bro ni famille ibirikiraguka abantu badukurikirana bumeze neza yuko n'umuryango umuryango wacu n'umufyonze subscribe nibaze neza yuko uri famille yacu kandi yo ku mutima idukunda cyane pe ariko nko rero yavuze ibiganiro byacu wongera ubiha n'abandi benshi bagiye tsanskwanye ariko mutwandika no muri commentaire mutubare kungene muba mwakiye bino biganiro aho twohindura ibyo twokongereza canke mudutuma n'abatumire bagiye batsanzwanye kuko naragiye mboneze muri commentaire benshi batwandikira ati muzotu inyuma yo kuzana Fanny Lavine inyuma yo kuzana Liben Soro muzotu inyuma yo kuzana Kado Avel muzotuzanire Mimi muzotuzanira Alvira Muhimbare ivyo ni intego nyene yiwacu twiyemeje turavuga ati ni lazima ko tuzana abantu nyene musanzwe mukunda ya ego turi kumwe na Bartender Bar akabarekeza ko gusohokeramwo inshuti n'abagenzi ahantu heza hari ibinyobwa by'ubwoko bwose ushobora kuronka igikoni kimeze neza naho sahandi ni hari ya Mukamenge aho bita ku Interekwa niho Bartender Bar yimukiye ivuye mu Kabondo rero abantu muri ko muradukurikirana mugende muhatembere murabe ukuntu
ibintu vyifashe hariya mu komande mu gikoni mufungure ushobora kuba ukeneye gusohokana n'umuryango wawe nta handi ni Bartender Bar Chez Willy mu Kamenge kuwinterekwa nico kibanza ca mbere mu gica c'u Burundi gifise services zimeze neza kandi ukeneye gusohokamo nagiye mbona neza yuko hari abantu benshi bagiye batwandikira muri commentaire igihe Bartender Bar yo mu Kabondo ihura n'inkunga y'umuriro baduhoza bavuga ati Willy pole sana ariko munumva neza yuko ni Imana yaciye mwishurira muri ico gihe yaramaze imisi ariko ariyumvira ati mbega Jenzo Bartender Bar izosubira gushinga imizi ariko mumve neza yuko yabazaniye ikibanza kandi cagutse pe kiruta ca kintu cyo mu Kabondo twe dusanzwe tumenyereye man kirimo service ibaze incuro ngira nk'ijana bro bagiye kuronka amaservice arenze kuruta zimwe bahora baronka mu Kabondo tunamuramutse cyane Big Boss Willy the Bartender sana nayo basanzwe bazi ko imprimerie ya mbere mu gihugu cy'u Burundi nta yindi ni DH Telecom cyane gose barabi video hamace tugaruka tubandanye ikiganiro cyacu mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format, branding, panneau publicitaire, banderole, sticker, contravision, backlight banner, roll-up, teardrop, impression numérique y'ibitabo, flyers, badge, carte de vœux, carte de visite, carte d'invitation, kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke. Mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa bureau 301 mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281 DH Telecom, you dream it, we print it. Asante sana ego bro ntaguteba ntaguteba message zabaye nyinshi araturembe hafi telefone guturika tureke bro kubera ama message gusa y'abantu misi tubashirira ikiganiro kivuga ingene abakinyi ba filme bamwe basambanya abana babigeme baje kubayitura kugira ngo binjire muri no mwuga wa filme hama nabo ejo canke hirya ejo bazoshobore gutungwa ni filme rero ama commentaire ugiye kuyaraba indani hariho abakobwa bari mu bihugu vy'abarabu bakomanse ati mwahora muvuga twebwe abo nabo bimeze gute inbox ama message aba menshi aravuga ati twebwe natwe ni mutuvugire n'ukuri rero no musi ikiganiro cacu niho kiza kuba gihagaze cyane abo bakobwa bagenda Saudiya Omani Dubai ivyo bihugu vy'abarabu bitandukanye kandi turafise abafana benshi kweri tunabashimire cyane kuba badukurikirana abantu bari mu bihugu by'abarabu tubona commentaire nyinshi zigitsanzukanye ariko bumve neza yuko tunabashimira cyane pe kuko turamaze kubona feedback nyinshi y'abo bantu bro rero bamwe baravuze ati twebwe batwita indaya bavuga ko tugenda kwidandaza hariya mu barabu baratwita amazina menshi atandukanye kandi ababitwita barimwo muri babandi dufasha barimwo muri babandi dusupporting barimwo muri babandi bama media babakinyi bama filme babaririmbyi ndetse n'abantu benshi batandukanye ku mbuga basanzwe bavuga ati ugiye mu bihugu by'abarabu ugiye kwidandaza mu barabu kugira ngo uronke amafaranga menshi ariko natwe ino turi amasrago duhura nayo ni menshi sana bro ni menshi rero amarira yabo twarayumvise iki kiganiro kije ku bwabo cyane gose mwicare mutora gatebe mwumvirize turaza kubasomera na message za bamwe batwandikiye urabivuga ku iki bro izi hari ibintu bimwe bano bantu bro siko ndaza kugaruka igituma bino bintu byagiye bivugwa cyane izi turakwiye kuza turiga cyane ino mbuga ya TikTok
siko abantu bari mu bihugu by'abarabu cyane kenshi barakoresha cyane TikTok gusumba izindi mbuga kanaka siko nongera mbarira n'abantu benshi bari mu gihugu cyacu Burundi barakoresha cyane TikTok ariko benshi bayikoresha mu buryo butari bwabo cyane mu buryo butari ubwa TikTok kuko ano majambo ariko aragaruka ndaza kubigira ko neza cyane kugira twiyagire kino kiganiro ndakeneye yuko tuza kuyaga bino bintu izi imbere yuko dutangura ibintu nyezina je wari umuntu yashoboye kundungikira ka video kari kuri TikTok uyo muntu ndaza kumuvuga bro oya wo mwihorera siza kumuvuga ariko ndaza kuvuga tubwira ko ka video ndaza kuvuga ko ka video kubyo kuco byavuyeko sigo yego nici gituma navuze ati abantu bakoresha TikTok bumve neza yuko ari abantu benshi bazikoresha zitari muri izo nzira ahubwo bazi barafata umwanya biga bro bazi barafata umwanya biga bavuga ati jewe reka nige TikTok kungene ikora siko yego uyu muntu je yarandungikiye aka video karaka akuye kuri TikTok aranyandikira ati nawe yene ari muri bamwe basanzwe bari muri ibyo bihugu by'abarabu arambarira ati bonjour mwaramutse amahoro hama umve ukungene badutyoza abantu turi mu barabu ari natwe tubafasha bakaduza amacano yabo bisigura ko abo bantu nabari kuri cano abo bantu bari muri ako ka video ego ni bamwe mu bari kuri cano n'abantu bari muri industry abantu bafise cano zabo kandi zirabwa n'abano bantu bari mu bihugu by'abarabu kandi bafasha kubagira share cyangwa bakagira commentaire cyangwa n'ama likes like nkuku twebwe turi ngaha turiko turavuga ko dufise abafana benshi hari ya mu barabu tugaca tuza ngaha tukabavuga tubacyoza tubavuga nabi kandi ari bo nyine badufasha kugira ibino bintu ibiganiro bya Anashia bishike kure bro cyane amubaza ati ngo ngwiki aca ndungikira ifoto cyangwa ka video k'abantu bagira kuri babiri ndabavuga izi ntara kimwe n'abantu babiri umwe yitwa Chamamari uwundi yitwa Joakim Smith na ka video ubona neza yuko uno musore Chamamari uracagafise mbe ndagafise bro ndagafise mu telefone turaza kukereka abantu turaza kukereka nana kimwe siko nkiyeze kumubaza ati mbega nibiki binyandikiye Chamamari ati tori yo video uze kuraba aka video baraza kukabona acambarira ati asha abakinyi ba filme ndundi bibagiye ko muko bariko baraduzwa ukungene bako baraduzwa tubishiramwo uruhara jewe ndagaruka ndamubaza ati ivyo nibiki acamara ati abakinyi ba filme gushika ino saha bari bagiye yuko ibikorwa vyabo kugira bishike kure ari twebwe bakobwa bari mu bigo by'abarabu tubishiramwe uruhara kugira biduge siko yizi yego yambariye ati jewe nahora fise inguvu nini cyane yo gufasha abasineaste ati ariko kano ka video ndakabonye byaratumye mbatushe ndavuga ati bwabo nidufasha abadashima siko yego naka video ubona neza yuko Chamamari ariko aravuga ko abantu bari hanze bari bihugu by'abarabu usanga ngo bako barakoropa usanga ko baroza ngo amawese usanga ngo bro bako bakora akazi nkuko nyene badandaza umubiri bro siko
iyo kumva yuko ushobora kugendana n'umukobwa uri Saudi bro none se abantu kuva ryari uvize ubwenge wewe uri uruyugi kwere kushaka gusuzugura abantu baba Saudi cyangwa aba Oman ufize ikihe kibazo ariko sinavuze yuko atari abantu Heka n'abantu none ikibazo kiri ariko se abantu bako vuga ngo ugendanye nawe bro abantu bagenda gukoropa amatwarete y'abantu zenye y'abarabu bro kutiyumvira yuko ashobora kunama nikaramukoropera bro gasanga ariko mani ariko kwereka mani usigaye umeze gucyo none kuba tuvukana bice bituma umitiramwo nkunda nza gukundana n'imihirimbiri y'abakobwa yiri guryamye y'ibinebwe ku mugoroba nkaca nsanga vyasohokeye ahantu hazinze ayo mafaranga biyakuraye ko bari bisambanye bijibizere sereye queen bro urimbwa ndaga gukundana n'umuntu akora apambana rofa urimbwa y'uruhende bro hehe toka kure ariko mani kwereka usigaye wubaka kwe Nashobora kuvuga ngo ngabakobwa bacu ngo ni ibimara ngo biraparika bro si bose navuze ati none nza gukundana n'aba banebwe sawa ko baparika sawa umukobwa hari yanyu wa Saudi aguhenda ngo amaze imyaka 2 badakoze kuri Washington none Washington kiza yarapanutse umenga bacisha ngo gari ya moshi utobatse cyane none nazo niko zaremwe ariko gamana yanje kwereka abantu musigaye muvuga nabi ariko makuru yose danarayafise makuru yose danaravis utomubatse ariho numva kubeshwa ariko man ngo nishakuelewa sasa nishakuelewa kumbe target nukuba uzati ari kurondera amafaranga ushaka kuba umumariyo umurira ubufaranga bwiwe je nta mahera ndiko ndakorera nga ahubwo nashaka amabuye none kutifata nk'umugabo uvuga ati je nshoboye gukundana n'uwo nshaka apana ngo amaka ngo Saudi jewe namukunze ujya mukobwa ntivyari birimo ariko namukunze kwera ko nzi yuko nkundanye n'umuntu akora abaza ubuzima nanje ndiko ndakorera gakorera amabuye ashusha ubunye mubaze kibazo iwawe urahazi yaragupezanse wabwira wumve ko bari mana Abasaudi ntabwo twahuriye kuri telefone kandi ndamwizera urukundo rubaho icyo nzi cyo nuko atari umuzimu tuzobonana kandi tuzobana ndiko ndaronderera ngaha nawe ariko arondera hariya tuzohura twubaka umuryango tubane kabana n'imbeba yuzuye ubu bashetani uwana wumva yuko ushobora no gukundana ni Diamond utayize ngo twahuriye kuri telefone none Diamond zirakoresha telefone Diamond ziragura none telefone umuntu kandi mutari kumwe atani insinga ziva ngahanye ngo zigende kuri telefone y'undi muntu ivyo se bishatani gute rero Diamond adashoboye gukoresha telefone ariko mani wagiye ugerageza basi gushiramo ubwe oya mani birasaba yuko areka papa yari umunyabwenge urabizi sawa umunyabwenge nkanje gute uba utubira mu muryango ukarumbagana ukabikiyume ntugire ubwenge ukabitebire yikiwerewere samborera ariko man usigaye ufise ibicafu n'ibivu mu mutwe ntacungira ukuri nuko ndakubwirije ukuri kandi ukuri kuraryana okay wo mwakundana vyagenze gute ninde none siyo mpamvu nakubwiye yuko atabwenge oya wo mwakundana vyagenze niyo mpamvu nzenda guhanura wewe waguma musaba mahera gasaba intoza amazi jewe narigeze ndamusaba mahera aho kurindira muze mwubake wowe wabona umengo none ariko urindiriye kubaka n'Umusaudiya tuzobana kandi umukobwa n'umwe uri Saudi udafise umugabo ntuzonamenya n'ukuntu yaje we ntuzonagera no kuri airport kumutegera wambwa aho nza ndaguhanura nk'umuntu muzima nk'umuntu tuvukana tutiriwe duca à gauche à droite wewe genda mu marirungo umuraze yicaye kubera ariko ariyogereza ubusahani bwiwe nawe wagaramye amabagaritse gitanda cyawe inzara igomba kwica umumarirungo uzobimenya nihagera kaza irofa gusa kanguka uca ubwenge gute wamurikiwerewere nubona ko ukuze mana urakuze kurofa burya wowe wanyweye imiti y'ubusazi kweri ko mbona umengo usigaye uyinze cyane mani umufashe nk'umusazi kubera nkubwije ukuntu umfashe nk'umusazi sawa uwo wavuga ari wanje igihe yaza narigeze ndakubwira ati tugenda gutegera shira narigeze ndabimenya sinumvise ngo bamukato yinda tukahurira muri ni kubera yakugaye wari rofa ino yari kubana ni rofa rega yarabonye ko atamushera vize ahubwo ni ndaya barayimugazuye sinamenye ko yanaje nabonye umutangu uyu muri niwe abaho mani cyaba Saudiya bose bameze kimwe ariko reka nigarukire kuri bano bantu nta bantu bari muri Canada bro bariko baraca ibita ubunyene b'abarundi benshi siko benshi sana n'abantu bari Sauza bariko baratora amayarara mu makanivo bro kandi babayeho life nziza mu gihugu cyacu muri Sauza kandi barungika amahera ngaha mu gihugu cyacu Burundi bro siko bumve neza yuko TikTok simbuga yo kuzana ko ibintu byose wiboneye man siko
ubu rero abasiniyaste bacu muri bagiye yuko abantu bari mu bihugu by'abarabu bro majorite nka 60% ndazi neza yuko bano basore bari muri sinema canke bakene bazoze tuze turaza tubasesera ubufunga kuri kamera yanashe uzi ikintu kibababaza cyane so kuvuga ngo baroza ivyombo barakoropa ivyo ni nakazi akona akazi man akona akazi gasanzwe pe cyane ego nuko bavuga ngo bakora ubumaraya hariya ico kintu nico kijyana kandi ndazi ko umuntu wese nka kurya warubivuze ivyo byo kwicira ibiti byo gutora amayarara byo koza amasahani gukopa nubuzi bro iyo sohotse igihugu nubuzi kandi bwubashwe nubuzi kandi kandi bufise abantu benshi bugaburira bro hemba n'amahera mugabo kuvuga ngo bakora ubumaraya badandaza umubiri ku barabu ico kintu nico kijyana bro cyane pe nico kijyana sino ibindi byose nibisanzwe rero abakivuga ni babandi nyene bafashwa nabo bantu ijya video warabonye ko Joachim yari karabadefanda Joachim yari karabadefanda hama cyamamare nawe aguma mugabo bitavuze ko ijya video itapanzwe mugabo kuyisohora ari abantu benshi baba bafise mentalite nka zijya za cyamamare ego urabitahura hariho nabandi bafise mentalite nk'ijya ya Joachim ego mugabo abantu bafise mentalite nk'ijya ya cyamamare nimbi cyane nimbi kubera ko umuntu uri kuramuvuga utamuzi ego utazi ivyo akora wowe uri kuravuga ngo aridandaza nturigera umugurira nturigera umushorera ego nturigera umubona si umuntu ejo uzobona canke ijya ejo umugenzi wawe ngo aramusumye aragitse mugabo uri kuravuga ngo aridandaza numva ni ibintu bitari vyiza bro nico gituma abantu bari muri ivyo bihugu by'abarabu kanaka baze baririnda zino challenge kuko umuntu afise uwiwabo ari muri ivyo bihugu ari mu gihugu cyacu cy'u Burundi arazica mu bariye pe ya siko kandi nabone barazi ico bamariye ego je ikintu gusa no babwira bareke kuza bababazwa n'utuntu nk'utwo babona ku mbuga man wewe uzi ikintu cyakujanye ivyo bokuvuga ko byose ubwo umupambana kuko imbuga izi imbuga hari abantu bamwe bamaze kubona yuko kumenga ku imbuga nahantu ho kuza kuvugiraho ibintu byose wifuza siko yego ariko menye neza yuko imbuga bro imbuga irafise aho ugera irafise umurongo udashobora kurengera kuko jewe sinzoza ngaha kuri Anashia ngo mvuge ngo ikintu kanaka kandi ico kintu kanaka je nzoba ndengereye kuri ico kintu bro siko ariko rero ikintu ca mbere gitangaza abanyene basanzwe bafashwa n'abantu bakobwa nibo nyene baza kugaruka bakaza kubavuga ukundi kuntu siko ego ariko nabo bakobwa yizi bamwe nabo nyene usanga kenshi bafise n'amakosa siko bafise n'amakosa kuko uza gusanga yuko ahantu je bingora no kunatahura ego no munsi ndashobora kuba nkundanye na Izi ejo bwaca Izi tugahebana kaca nkundana na Gundo siko n'urukundo rwa bro ari umukobwa umwe n'abasingo mothers benshi banze nabone tubagarukeko n'abasingo mothers uzombwira umuntu ari muri ivyo bihugu by'abarabu Saudiya Oman Dubai adafise umwana arabaho oya se nibake numwe kwijana
ariko nyene urazi yuko abenshi rega bagenda kubera bafise ico kibazo kanaka bafise ikibazo ca life siko benshi ugasanga batewe amada canke bari barutse umwana ugasanga ntibafise cyangwa ugasanga nuwo bavyaranye yari hakanye umwana bro canke yaravuze nta birashoboka ati nabyo mfise reka nje kuronderera umwana siko kuko benshi uzosanga fise abana siko bakaja hanze kubera bagiye kurondera abana bakatere bahura naba bakunzi babo bo kumbuga bro Yego urukundo rwo kumbuga urakora rutahura ndavyumva bakaca bahura naba bahungu bo kumbuga ngamara kuja mu rukundo tukaja tugaruka hahandi wa undi twigera kuvuga ko akunda kubahanura yitwa gute mbe ndamwibagiye yitwa ndamwibagiye akunda guposta video ariko arabahanura yitwa Eric afise YouTube yiwe horagira impanuro cyane na Facebook akunda guhanura bajya babo mu barabo andiko ndiyumvira izina giwe riransize kana akora igikorwa ciza twarigeze kumuvuga ko nga ego twarigeze kumuvuga kweri ndavyibuka ukaca usanga ari bisanze muri rwa rukundo ubwo rukundo nago bisanzemo ni babandi bahuriye kuri bahuriye he social media siko social media akaba ari bo nyene baza kubandagaza bro siko bakaca baza kubandagaza bantu nyene bitwa neza yuko bakundanye kubera bahuriye kuri social media yego siko ariko ikintu cyo nohanura ikintu cyo nohanura siko cyo cyambere cyo nohanura novuga neza yuko abantu bamwe cyane uza gusanga yuko bantu bashiki bacu yego batwabwa cyane n'amarangamutima ya bano bantu bari muri industry kubera bahuriye kuri social medias siko bahuriye kuri social medias ha mu rukundo bakaca bagomba kurugira rwa social media ya birumvikana jewe nimba dukundanye izi tugakundana ntuzubigira neza kumengo ngo twahuriye kuri social media nivyo twarahuriye kuri social media yaraduhuje pe kandi turi mu rukundo kandi turakundana ariko wumve neza yuko imbaraga niniya cyane social media nituziha imbaraga niniya cyane bro kuko je ntuzonyobrija ngo ndakupostinge je ntuzonyobrija ngo ndakuvuge ngo kuri ngo mirukanaka iyo ni private life y'ubundi buzima siko ariko n'abantu bari muri entertainment baze bararaba ibintu bapostinga bro siko kuko ndazi neza yuko byari narabonye bro ikintu kibabaje man narabonye hariho video yari kirasirikira bro amafoto y'umwana w'umukobwa ari mu bihugu by'abarabu ifoto yifashe video yasabwe n'umukunzi wiwe ifoto video yumvire bro umwana w'umukobwa ari muri douche agasabwa n'umukunzi wiwe mfatira video cyangwa ifoto uri muri douche hamuyindungikira agacarungika ubwenge bwagiye iki gituma ariko niyumvira ati neze yuko none ubwo ubwenge bwanyu baburi hehe bro kandi yamara kuyirungika uwo mukobwa yamye arasirikira muri iyi minsi man naza kukwereka amafoto yiwe y'uwo mukobwa yari karasirikira cyari muri no minsi umwana w'umukobwa bro yifashe ifoto cyangwa yifashe kiniki byasirikiye cyane kandi nagiye ndondeza amakuru cyane niyo mwana w'umukobwa kandi azi neza yuko kino gihanda araza ukibona umwana w'umukobwa afise umwana bro ari mu gice cy'u Burundi afise umuryango man siko nagiye mbona benshi bakomanta bavuga neza yuko ati mbabajwe n'uwo mwana wawe man mbabajwe n'uwo mwana wawe mbabajwe na famille yawe wagiye kuronderera mu gice cy'u Burundi siko ariko kubera iki muhendwa bro ba sisters bacu kubera iki muhendwa umuntu ashobora kugusaba ngo ndungikira video ndungikira ifoto ubwo n'urukundo niyo buca bikwemeza yuko agukunda niyo buca bivuga neza yuko ngo sangwe namurungikira iyo foto namurungikira iyo video ngo azoba inkunze ngo ha samples umenye neza yuko izi telefone zacu man izi telefone zacu je ushobora kuyigurisha siko ushobora kuyigurisha ariko kaza gusanga yuko hari ibintu bimwe namara kuyigurisha
siko namara kuyigurisha ugasanga ari ibyo video amwe yagiye arasigaramo biba ngombwa neza yuko umuntu nayihaye ashobora kuba ari umuhinga kundosha gusha telefone ugasanga ariko aruzunguruka yasi video warayibonye wandungikiye ariko nongira nsaba cyane bano bakobwa bacu siko muze muririnda bino bintu bya social media siko kurunga iki kintu kanaka ariko namwe bantu bari muri industry musanzwe murunga ikigwa ibintu kanaka ariko bwaca bari mwebwe muza kubadisinga bari hariya bari kubarondera life siko bro na Josh shobora gushika muri America canke muri Etazini bro nka koropa iyo ni life kandi sanzwe siko je n'ibintu bisanzwe ni life y'ibintu uza gusanga yuko ngiye shitsari ndakoze life canke ndaronse ikintu kanaka ndaronse ubundi buzima bwiye butsanzwe siko butandukanye yuko ngo jewe bro je numva neza yuko uri kuravuga yuko akazi kanje katama amahera kandi mbazi neza yuko kagira kantunge kantungiye n'umuryango wowe bivugwa urinde ni uzombuza akazi bro abantu bari mu bihugu by'abari bo ba sisters bacu bumve neza yuko tubashigikiye bari mu kazi kandi bariko baratunga imiryango yabo ahubwo baze baririnda bino bintu bwa buno busore kanaka buja kuri social media bako baravuga ibintu kanaka hamwe nawe utirimuka ngo iki niki ngo bavuze no chapa kazi mwanango kora kazi kugira ubandanye wibeshaho ubeshaho n'umuryango siko ariko nongira ntaga gasopo kuri buno busore irabacima iraba ngo naka ngo camamare yari umukiye w'amasinema ubu ari he Joakim yari umukiye w'amasinema ubu ari he Joakim yaruka no gusora n'indirimbo tugende turaba indirimbo yiwe na Estanish siko kuri YouTube yiwe kuri YouTube yiwe ya Joakim Smith kuko twebwe umuntu asohoye igikogwa sinzoraba ngo wakoze ikosa ego nzori kubarira kandi ni wakoze ikintu nzozana camamare ndacamamaze siko ariko wumve neza yuko ama video ama TikTok bagenda bakora kuri TikTok bro ubona neza yuko utari kurabangamira ubuzima bw'umuntu bambabarire cyane pe bambabarire cyane je siniko ndasaba ngo camamare ngo camamare n'umugenzi bro camamare n'umugenzi wanje siko ariko bumve neza yuko baze bararaba ama video baze baracisha ku mbuga zabo ati mbega ntibiriko birabangamira umuntu kanaka ariko nabo bakobwa bacu bari mu bigo by'abarabumve neza yuko iyo wumvise yuko ubona ikintu kanaka bakoze ikintu kuri social media sinibaze neza yuko iyumvira ikintu catumye uja muri ibyo bihugu wajanywe niki ni wajanywe kuronderera umuryango wasize umuryango mu gihugu cyacu Burundi wasize umwana wasize family wasize abana bro siko nivyo waragiye mu rukundo pe kandi ururimo neza kuko urazi neza yuko je no musi shobora kubura siko dushobora kuba dusohokana uri mu bihugu byo hanze no musi gundo se shobora kuba ndikaomze life irahinduka bro ugasanga no musi ndabuze n'ibihumbi 10 ariko nkaba mfise umusheri wanje afise amareka avuga ati reka je ndamusova umukunzi wanje ni nkuko nanje no mfise ejo ugasanga umukunzi wanje nafise akansaba ati gundo sifasha amahera umwana wanje aragwaye ivyo ni ibintu bisanzwe siko ivyo ni ibintu bisanzwe ni life nisi niko nikipanze kandi kwitegerezwa kumera kuko twemwe nturi imana ngo tuze tubuze ngo isi ngukungene yomera bambabarire cyane kino kintu nakivuze kuko nagiye ndonga ama message y'abantu bari mu bivyo bihugu banyandikira ati murabona ukungene badutyoza ariko muze muririnda bino bintu byabo busore kanaka buza kuri social media ngo buko barakora ama content kanaka kandi ari mwebwe nyene mu dusupport sasa ego twavuze hano ibintu byinshi bitandukanye kuri abo bakobwa gusa reka tuse n'abarangiza bareke kujana nyabahururu babone ko ibi byose babona ku ma social media babone ko atari byose bisayangana hama bagabanya amaranga mutima bareke kubona goragoza yibereye imbere ya kamera hajya bace bamukunda atangure kandi yifitiye sheri wiwe nga kandi nawe abonye umwamukunze ntashobora kwanka ataguma kubara atabwo rubandanye rusoza acavuga ngo rubandanye rusoza kubera ko arondera ajya amafaranga ashaka kuguprofitako sivyo urumva ashaka yishakira tujya dufaranga kandi wewe uzotuma
none mwitwa ko mukundana yego woreka kuyamuha kandi afisi ari mu kibazo umva ukukuri turiko turababwira ntahandi hantu muzokumva aba bantu b'ivyamamare mubona aba bantu twebwe dukorera kuri media uri mu diaspora ntituzokwanka utureheje tuzokwemera ayo mafaranga niyo tuzoba twishakira nta rukundo tuzoba tugufiseko ibi bintu vyonye uzovyumva kuri Anashe yago yego abandi bazokubesha turagukunda urukundo rusosa iki mugabo even na jewe yego ni wankunda ukabona ndakwemereye uzomenye ko atarukundo nshizemo uzokwiruka ahubwo uzokwiruke wirukire kure ahubwo rindira wewe niwaza mu gihugu cyacu Burundi uvuga ati bana jewe nakanamubonye ari single yego reka shaturujemwo neza urazi neza yuko ari abantu benshi bapostinga abasheri babo bablose bano bakobwa abandi gatubyihorere hari amabanga menshi bro hari amabanga menshi bari hari amabanga menshi yego umuntu nyene ni kubera nyene azaravuga duke tu gusa ibi turiko turababwira n'ukuri ntandi bazokumva ntandi bazokumva hari abahungu ngahare nyene baca bajya uri mu diaspora baca bajya imiji ngo bashavura kundana uri kuradushavurira ngo mukumutuza isoko wowe rero ukeneye kwicara izo muzikuraye yego siko ukeneye kwicara siko arabajene bashobora kumara indwi yose birirwa mu nzu samedi dimanche baca baja muri show baca baja muri bar ayo mahera rero ayo mahera ibaze umuntu umwe utaniga no gukora business uvuga ati je basi umuntu umwe ariko arakoboka hariya ariko arakoropa ariko araroza ivyumbo ariko arakira ibiti wowe nawe uriryami urajya ya noti ariko arakorera hariya sabahungu gusa n'abakobwa benshi baza muri entertainment reka tuze turirira amahera twakoreye kandi turamaze no kuronka abantu benshi kuri Anashe bashobora kutwiyumvira bakavuga ati nimutora ga 50,000 k'ifana ivyo ni ibintu bisanzwe muga tutarinze kubesha ngo turakunda sinzoza ngo ndaguhende sinzoza ngo ndaguhende ahubwo we ni wiyumvira uvuga ati bana ati baje basubire kuri Anashe nimutora gafana mugende kunywa muga bitarinze guca mu apana bitarinze ngo jengo nzokurondera urumva ngo ndaguhende ngo jengo turakundana oya jewe imiyo fana kubera byavuye ku mutima wiwawe apana yuko ngo jengo turi mu rukundo hameje ngo buce ngo canda guhenda mukiniki oya wifitiye nabandi nga wifitiye nabandi dukoresha ingufu zacu turi mu gihe na nyine cubare yavuze ati reka twiteze imbere apana yuko ngo dukeneye yuko tuzokwirirwa mu nzu imisi 5 iraheze we musore imisi 5 iraheze utava mu nzu siko urafungura uba mu nzu uriha samedi dimanche yagera caduhurira muri ka kabare gutagata man tugende nabashiki bacu bararusha aya reka tugende ni debate ndende kweri ntitwoyimana mukurikira reka tuzorondera umwe canke babiri mu baba hariya tubavugishe ku telefone ariko bisaba neza yuko bano bashiki bacu bacu ubwenge bano bashiki bacu nyine bacu ubwenge tuze turabibwizanya ukuri bano bashiki bacu bacu ubwenge kuko majority y'abashiki bacu bari mu bihugu by'abarabu benshi bafise abana pe kandi nibo nyine bagiye kuronderera kuko ugiye kuraba intego ya mbere yatangiye batwarayo mu gihugu byo hanze bavuga neza yuko bagiye kuronderera abana apana basheri bari bazinanye abo basheri rero mukundana mwahuriye kuri izi mbuga siko abo basheri mukundana bagundoshi shajewe single bye man asante sana ariko turabashimira cyane ariko bumve neza yuko abantu twatirimugije abantu bumva neza yuko twabujije amahoro batubabarire siko
abantu bumva neza yuko batubuji bagize ikiri gicisha hariya siko abantu bumva neza yuko siko abantu bumva neza yuko twabujije amahoro batwihanganire cyane ariko Imana niyo cabona mba nizeye neza yuko ibyo twavuze byose bizofise ico bizofasha akamaro turabakunda cyane itwa MC Gundos tuba turi kumwe na Easy hasta la vista twongera twitura DH Telecom hamwe n'ikibanza kimeze neza Bartender Bar Shewiri kiri mu Kamenge ku winterekwa hasta la vista mu misiri imbere tuzobereka ukungene ico kibanza gisigaye gitagase cyane asante sana